munsi wa mbere urumuri rw'amahoro rutanguye kumurikira ibikorwa by'iterambere mu makomine y'intara ya Rutana kuri uno wa mbere wahereye muri komine Giharo aho gwamurikiye ibikorwa byo kubetona umushinge w'inyubako z'ibirasi bishasha by'ishure ry'ubuhinga riri ku mutumba Rubaho. Buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga akaba yasavye umukuru w'igihugu kubashigikira kugira barangize ibikorwa byo kubaka iryo shure. Ruvuye aho urumuri rw'amahoro rukaba rwaciye ruja kumurikira ibikorwa by'iterambere muri komine Gitanga aho intwara rumuri zifatikanije n'abene gihugu bo ku mutumba Kinzanza mu bikorwa byo gusasa ibeto mu nyubako y'ibiro by'uwo mutumba. Buramatari w'intara ya Rutana Olivier Nibitanga akaba hamagarira abavuka ntara kuja ku bikorwa kugira biyubakire igihugu kizoba cifashe mu mwaka wa 2040. Twagomba gusubira guhamagara abene gihugu bo mu ntara nziza ya Rutana ko boja ku murindi w'izindi ntara mbere ko boja ku murindi wa nyene icubahiro kugira by'ukuri twiyubakira igihugu twebwe nyene kizoba cifashe mu 2040 kugira ngo natwe mu ntara ya Rutana tuje ku murindi w'ibisabwa kugira ngo ibiharuro kumbure bizosabwa natwe tuzobe turimwo twifashe neza kandi natwe twitunganije. Mu butumwa yatanze aho rumuri rwaciye hose Epipode Baranyikwa arongoye ishiramwe ry'intwara rumuri yamagarira abantu kurabako ivyo bareko bakora bihuye n'imbona kazoza yuko Burundi kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040. Yibukije ko hari imigambi mito mito umuntu ashobora gukora maze ikamuteza imbere. Akaba yatanze akarorero k'ubworozi bw'inkwavu. Hari imigambi mito mito dushobora kwikorera tutarindiriye leta kandi ugasanga turateye imbere. Aha rero nagomba nabibutse umugambi umwe n'icubahiro amaze imisi aduhimiriza ko umugambi ujanye no korora inkwavu umbise. Uwo mugambi tuganisha ahandi nyene bariko baravuga amafaranga yihuta barashobora kuyaronka mu nkwavu, igihugu kirashobora kuharonkera n'amadovize y'amafaranga y'amanyamahanga tubura tukabura imiti n'ibindi bintu byose dukeneye. Rero nifuza yuko icyo kintu kinyaruka kugira ngo aya mbere yo tube turashyize mu mufuko. Mwene gihugu azoronka ku marundi yiwe ariko igihugu naco nicyashora kizoronka kuri ya mafaranga bwa makungu dukenera mu bikorwa byose. Nasaba rero abajeje intwaro kuja kuri icyo gikorwa n'ubwira bwinshi kugira ngo dushigikire umuvyeyi wacu n'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibikorwa bikaba vyasozerewe ku nyubako nshasha y'intara ya Rutana aho urumuri rw'amahoro rwamurikiye ibikorwa vyo kwegereza umusenyi aho bawucangira n'isima. Gahibo kubaka amashure gahibo jana bizoza gahibo